Oya yamubwiye turashobora kuguma tugendana yego mugabo tukaba bijya by'iwacu bya twahoramo bijya nyene niba nta kintu cohinduka kibamwo nivyabana ngombwa naragize mariage nkabona ndashoboye gusimba iwawe urashobora kujya ku kiyiko kuko urumva baguhera ku kiyiko erega musaninja uwo bavyaroriye usinjyo kibikiyo kimugaje sanzaza ntamenya ko wiyivye kuba ushobora kumusohokana abantu bose bamubonye bakamwifuza kuba atije bana kare n'umugore mu ico mumba none wumva bamaze kumubona bose none umva nta gaciro abagifise none wonsigurira ko umutipe yo kubwira ngo nta kintu na kimwe nzokwigira ndaguha ngo tugisohokana ngo mugabo ngo nitwashika mu rugo nzobiguha ivyo ataguha yava nivyo tuza kuguha mu rugo. Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza muguwe neza mushimana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro nkaba ndi muri studio nkaba mfise umutumire à chaque fois mba ndi ngaha mba mfise umuntu tugira tuganira haba muri studio canke haba hanze na nawe nigira mba nicara ndi ngaha jenyine rero mikaze umutumire wacu twamuheruka kera entre mwese muramuzi ni Cedric ni Sebo condition amazina menshi atandukanye nashaka rero turamukiriza bariko baratwumviriza aramutse abanywanyi tuba dufise bashasha twaheruka gukorana ikiganiro bataraza abakuzi n'abatakuzi baramutse hama bidondoreka tuwe kugira ngo tuganire. Ndaramukije abakunzi ba BI TV aheruka ngaha kera cyane agasekera cyane umwaka mushasha twaherukana muri 2024 kandi tukangira ngo mu ntango naho nyene mu ntango nibyo amakuru yawe ni meza turashima bigenda neza urashima nibikoshima nibikugaye nkubu muri uyu mwanya nyene ndiko ndakubaza uvuze uti ndashima mu majambo make nibikeshima nibibushima muri ivyo bikushima nibihushima ubuzima byose urumva none washima ibyawe byose tubishima uko nyine kama haba harimo ikintu ukavuga uti ndashima amagara ko nkomeye ko ndi muzima ko ndonka n'ivyo bikara abandi batabironka hama ivyo ugaya navyo ivyo ngaya nuko atagitoro kihari gusa waraguze imodoka sinayimenya nk'ubu wosanga nawe ziguma ziri ku masitasiyo nk'ubu nyiri ku masitasiyo felicitasiyo mbona guheruka utaragura imodoka imana ishimwe bon entreto je nama tukorana ibiganiro yambaye gutya sinzi ko bora mubibona je sinzi ko batabigura sinzi ko babigura bigahera bakarangura ibindi ibi bintu ni gute bimeze gute ntibabigura canke uvyambara uko nyene oya biguma uzogumubibona uko nyene ntibidandazwa n'ivyo kwambara ewe bisharitso ibi byose nibyo kwambara uburyo gushaza none ko wambaye imisaraba myinshi niba atatutekeneye kudandaza je nk'umuntu agira oya si imisaraba myinshi urabona ubu ni Yesu hari ibisima bibiri babambaye na Yesu bomba arimo kimwe cyari ngaha harimo rero imusaraba uri ku ico gisuma iki kindi urabona ko iki ni kimwe bajanye mu icuru kindi sinagishitseko hari kitagiye mu icuru kitemeye Cedric bon reka dukora ikiganiro karagaciyemo kugira ngo mubanze mu peut-être ushobora kuba utangwe kuraba ikiganiro tarafata umwanya murabizi turi mu kwezi kwa gatatu turi mu kwezi kwa gatandatu heruka itariki 8 ntwarante twarahimbaje umunsi wari ubwigenge bw'abafasoni nibaza ko uhimbazwa ku isi yose twarakoze ikiganiro bivanye nabo bamwe turaba twashoboye kuronka hari abandi babikoze ku yandi mateleviziyo canke ku maradiyo atandukanye harabaye donc haraba ibintu bitandukanye kuri uyu munsi rero no munsi twebwe twagira tuganire na Cedric ku bintu vyerekeranye arakora mu buza akoramwo arahura kenshi n'abantu hagendera abigeme canke abafasoni arashobora kuba babona mu kibano canke iki uno munsi rero yari yavuze ko ashaka ko tugaruka kuri ivyo bintu vyerekeranye n'abafasoni nivyo twagira tuganireko wewe kuri wewe nk'umuntu w'umugabo urafa sinanose umuntu w'umugabo ntushaka kubibaza ubona uwo munsi mukuru warukiye guhimbazwa canke warukiye guhimbazwa uwo munsi mukuru sinzi ko hariwe twe twumva umukenyezi mugabo umukenyezi n'umwigeme nibaze ko mu Kirundi biba bitandukanye kuko ubona abigeme abakenyezi ukayoberwa yuko hari wabigeme kuko umukenyezi arabakenyezi ariko umukenyezi n'umuntu yubatse
ajejwe amabanga yo mu rugo ya siko bimeze se umuntu wese arimo donc bavuze umuntu ari muri bavuze feminine na masculine ni feminine gusa umuntu feminine byose n'umuntu ushobora kumenya ngo n'umugore canke ni hari umunsi uhari w'abamama urahari uhimbazwa mu kumwa ijaro w'Mars ni yaba w'Mars ni yaba abakenyezi ubwigenge bwo gukora kugira ngo baho uburenganzira bayigeme n'abakenyezi kugira ngo bashobore gukora ubundi niyo yari le but y'uwo munsi kuko kera bavuga yuko batari barekura hari ibikorwa batabemerera gukora nico urumva hari uko bakora uwo munsi wari uko bakora uwo munsi ariko uwo munsi l'histoire ni ndende bavuga yuko ari abafasoni bishwe bazize ko baharaniye agateka kabo kugira bashobore kwemererwa gukora amabanga amwe mu nzego z'igihugu canke peut-être ubuzi batashobora kwemererwa gukorwa hanyuma harafa abafasoni batari bake hama mu nyuma barawemeza uwo munsi kuzoba uhari wo kugira ngo bibuke ubwo bwigenge bw'abafasoni sinzi ko ndabihakonse ko uko nyene bitekerezo mugabo ni muri iyo way wewe rero ari bo bepoze ari w'abagabo je nanje niho navuga ko kari ubisiguye reka dufate ibyo nyene nanje nakubajije wowe kuri wewe uri kurabiraba nk'umuntu ushobora kuba ufise mushikawe ushobora kuba ufise abandi ubona mu kibano wowe ubona byari bikwiye ko duhimbaza uwo munsi okay turavye umunsi ko ari mpuzimpunzi amakungu washizweho ntawo ukura mugabo gusa rero abo usanga uwo munsi batoba bahariwe kubuhimbaza kuko udukosa kanaka abo ni bandere n'abantu bameze okay reka dukorere muri iyo angle nyene abantu wowe ubona uti abo bantu ntibari bakwiye guhimbaza uwo munsi ni bande okay ni nk'abantu ushobora gusanga muri ayo mabanga nkuko bivuze amabanga nkuko twe benshi ujya munsi bawufata nk'umunsi mpuzamakungu umunsi umukenyezi wo kwitunganya naho benshi tubona bashonesheje ibitenge bambaye bikwije niryo shema riha agateka umukenyezi rero abo bandi bataba bakwiye kuwufeta ni nk'aba bandi usanga ibyo baba barimwo ntibaba bizi ni ukuvuga ko ibyo urimwo utaba ubizi ni ukuvuga yuko ntuba uri gutegura avenire yawe kuko uri umukenyezi ni ukuvuga n'umwana wawe uzomuraga kahise kawe donc no kuvuga yuko uvuga uti abakeneye guhimbaza uwo munsi wa Louis Mars n'abantu bazi ivyo barimo n'abakenyezi canke abigeme bigengesera bitwara neza bakora bagira atariko abari muri uwo mugwe wundi batari muri iyo migwe jewe mvuze ntibakwiye guhimbaza oya ntiba mugabo urumva kenshi barakunda gufatira kuri bene bajya petetse baca basohoka bakaryoherwa bagatamba alors que nibaza yuko kuryoherwa wi n'uwo munsi baronse kwicarana bakaryoherwa bakagirana mugabo ngira ngo nokubera uwo munsi amaso yose abari braqué sur kuri abo bantu ariko ubundi nibaza ko ari ibiryo vyama biba kenshi abantu basohotse bakaryoherwa ku mabonane kuki barabikora kuri kino bahagarara cane kuri urya munsi wa Louis Mars yuko umenga habaye ibintu bitabaho oya kiya cyo kuryoherwa mu migenzo yo kwisi yose ni kuryoherwa ni vyiza nta muntu nisico bafatira ko mugabo urumva bafatira haro nk'abantu benshi usanga bari kubajija kuri bajya kuko n'inyambaro ntiziba ari zimwe mu migenzo umuntu wese avuga mu migenzo y'igihugu twe turimo imigenzo yaho no kuvuga yuko umuntu bagaciro ni wa mukenyezi agendera ubukenye ibanga ry'ubukenyezi kuko umukenyezi mu kirundi no kuvuga yuko ni wa muntu akenyera yikwiza ati rero abatikwiza ntibakwiye guhimbaza uyu muntu atikwiza numva yuko ari wa muntu aba ariko atirimutsa abandi ni wa muntu ashaka gusambura urumva no kuvuga yuko ni wa muntu ashaka gusambura iby'abandi ni wa muntu yikwiza urumva kuko hagiye umuntu yikwije rega nta muntu amusamarira cyangwa ngo amwifuze kuko nubona ibyiwe byose oya sinzi ko urabona umuntu w'umuvyeyi igitenge kirimo ibitenge bitatu hari icyo akenyera aha n'icyo ashoneshamwo agashati n'icyo akwembeka kugira yikwize naho abagiye vuye gutora abatamakazi n'abavuye kugura akayeri aba gafise mu gitenge muga ntukabona aba yashizeho kimwe cyo hejuru kagira aha
rero niko byari bitegerezwa niko byari bikwiye kumera. Okay. Bon, sinzi peut-être hari abari dome mavi nawe hariho n'abandi bashobora kuba batari dome mavi. Basi dukorere kuri kubigeme kuri no mwanya canke abakenyezi nyene nko kuri kurabivuga. Uri kuraraba bigeme bo muri ino myaka. Wowe bibona gute? Uvuga iki kuri ivyo? Rero ndaraba bigeme bo muri iyi myaka. Urumengo sico kimwe n'abakera. Kuba kumwe kutaba kumwe n'abakera sinzi ko arabigeme cyangwa arabasore kuko burya biri impande zose. Hari abo usanga bariko bategura uza gushinga izabo. Basanga ashobora kuba afise umuntu bakundana. Ubwo uwo muntu bakundana akabavuga ati cyangwa ugasanga arashobora gukundana n'abantu batatu batandukanye kandi abantu batatu bakazokugera ntibamenyane. Hariho akarorero wowe ufise? Uburorero ni bwinshi buraba. Tubwire nk'akarorero ko wowe warumvise ushobora kugendana n'abantu batatu hanyuma ntihagire ubuhura n'umundi utubwire n'ingene vyagenze dukoresheje témoignage bibiri. Okay, je nk'akarorero n'abamfise hari ugeze gukundana n'umugenzi wanje. Barakundana baragendana kandi yaragize predote. Hama birashika uwo mugenzi wa mugabo yarabizi ko uwo mukobwa yagize predote. Oya we barakushobora kugenda ahantu ugakora akazi hama ronse akazi ugasanga murahuye n'umuntu w'umukorege nyene mukihuriza mukaza murasohokana sanze wowe nyene abantu bamukorana si bose mushobora guhuza. Okay, donc le type yaramurondeye mugabo atazi ko uwo mukobwa bamusavye irembo. Hama baramenyana baza barasohokana munyuma baratinda baraja mu by'urukundo mugabo le type ntiyari bwamenye yuko umukobwa bamusavye irembo. Hama barakagendana bakabonana kurya bisanzwe bize. Munyuma rero Rufine yamubwiye ati je burya ndafise inda yiwawe ndaramubwiye ati aho ni bo mugabo acamubwiye ati jewe arundi mutipe yasavye irembo. Donc uwo mugabo yamubwiye yuko afise inda yiwe mugabo ntiyari bwamubwire havanye ko ari umuhungu yasavye irembo. Acamubwiye ati none bimeze gute? Acamubwiye ati wewe umwana n'uwi wawe. Mugabo kubera je bamaze kunsaba irembo mu muryango no bambonekanye nabi. Uzombikira ibanga nko twajana. Urumva ujya nawe azontware abandanye. Donc ivyo vyose vyarabaye nko muri period ingana gute uwo mukobwa bagendanye n'uwo mukobwa? Okay, mu nyuma vyarabaye kubera umukobwa amaze kubibwira type yaciye amubwira ati jewe ndabona ntitugishoboye kujana kandi urumva kumbwiye ko ufise uyundi iyo ndawe yari yamaze kuyeme. Mugabo amubwira ati jewe muri aka kanya bibaye par accident no tukimenyana niho nkiza gukora ukazi wanyu nari nkiri mushasha ko byashitse tukayuba nyene Imana ko nihezagize yagira duhezagize kibondo kwambwiye ko ufise uyundi umva sinomenya yuko 100% yuko umwana ari uwanje. Amazina muheba oya ntiyamuhevye yaramubwiye ati none twamenya gute ubundi aramubwiye ati je niwe twabonana kenshi gusumba yasavye irembo. Amaze kumubwira ukonye mu nyuma aramubwiye ati nomba byogenda gute bafi acamubwira ati reka duhagarikire ngaha. Uwo mukobwa niwe yaciye abwira uwo muhungu ati reka tubihagarike avuga ko afise inda avuga ko ari yiwe. Hanyuma acagenda kubwira wa wundi yasavye irembo. Acagenda oya yaciye amena nk'uwishwanisha n'umwe yasavye irembo kugira umutipa mutware mugabo wewe nawe urumva umaze kumva ikintu nk'ico inda ntibe y'abantu babiri. Hari kuvuga indiba y'abantu babiri baba babuze wayiteye umukobwa wajana n'abantu benshi. Umuhungu rero amaze kuvyumva akaca batikireka negego nyuma ko bishobora kunkwegera kuri amana n'uwo wundi muhungu yari yamusavye irembo vyaciye bigenda gute yahavuye amutwara yaciye uwundi muhungu kwera ariko arategura urubanza ubona abantu b'abakobwa ari gihe ijambo rigutoroka ukaribwira yarabwiye umugenzi we bamugenzi ibiri banga bawundi reka arategura urubanza maze kuvyumva aca ati cy'ibyo urubanza ndabihagaritse hama wa mukobwa yashaka ko baja
muri relation wa muhungu nawe amaze kumva ko afise uyundi yabirahagaze ntiyamukunda kuko yumva kandi ntiyarabaye uwa mbere haro n'uwundi jewe nzi vyabaye ko nawe nyene mugabo wewe babandanije batemberana n'umukobwa baramusavye irembo ntabwo babonana. Donc uwo muhungu mugabo wundi wa kabiri uri kuravuga yagendanye n'uwo mukobwa azi neza yuko uwo mukobwa bamusavye irembo? Oya, wewe biya bintu muhurira mu manza cyane mugahora muri kumwe n'abantu nyene mwasohotse munagupresenta akaba nyene w'umugenzi mu nyuma ya presenta bana abantu b'abatipe ari gihe usaba kanimero nk'umuntu w'umushapu kagasaba kanimero akakaguha mukayaga mu nyuma ukamubaza ati none mutipe bimeze gute niwe musohokana akakubwira ati wapi kandi nawe ugasanga nawe nyene yari nkuko kuwawe nyene basohokana nyene bisanzwe hama umaze kumudaraga umba mukaja muri relation z'abakundana mugabo akaba afise uwundi w'imigambi badasohokana. Donc la meuf abafise umutipe bagendana w'imigambi aho mufizana yamustovye no ni ukuvuga ko kumugira ni nkuko urashobora gukundana n'umuntu dufata akaba ari umutipe aba nko mu Kigobe nawe ba mu Kigobe hama ugacukundana n'uwundi aba mu Kanyosha none kubwire gasha uwo mutipe wo mu Kigobe niba adakunda ibintu vyo gusohoka uwo wo mu Kanyosha nawe asohokera mu Kanyosha yinwera ku kadirisha none bazohurira. Donc la meuf yaciye agendana n'uwundi muhungu alors ko afise uwundi mutipe wo mu migambi mugara aramubwira ati je banansavye irembo? Oya navyamubwiye. Okay, hama umutipe baragendana uko bagendana mbone ko yazaramwishiramwe amwiyumvamwo yego amukunda kubera umva bamana umwanya wose ku mugoroba umwanya wose yaca abona mu telefone mugatiye numva ndagukumbuye umukobwa niwe ya telefone yego umuhungu bagenda bakabona baticewe uyu mukobwa arankunda vraiment. Rero kuze kubonana no kubonana baricarana ahantu baragumana baja mu bindi byagenda gute? Ni ukuvuga kubonana basi nuko ama bari ku mwanya muremure nivyo bindi rega barabijamo uko mwanya munini baba bari kumwe. Okay. Okay. Hanyuma uwo mutipe aramwishizemo aramukunze bica bibandanya gute? Amaze kumukunda we aramukunze bakundana nkuno musi bararanye nejo barararana umukobwa atashe baramara des jours ni nk'umusheri yaje kumutembera yabwiye ko yabwiye abo muri wabo ko agiye kumutembera agiye kuri stati yari bagiye kumubloka imwe bagira ko babloka acha abona stati bamusavye irembo amafoto yashizeho bamusavye irembo kandi yararanye n'undi mutipe bakuvumba barakunda umva ko ari sheri wiwe yari bagiye kumubloka imwe barababloka ugasanga yanditse nk'amajambo aremereye kumbo stati za kwibona uri wewe wenyene. Okay, hanyuma se amaze kwibona urumva aramubwira ati bana ntore yacamwurukira aramubwira ati wewe burya wari wo gusohoka twasohokana mu birori kuryoherwa mugabo urumva w'imigambi nawe yambwira ati je umwanya wo gusohokana office nshaka umuntu tuzobana ibihe byose dusohokana nka madamu urumva mugabo twaramaze kubana apana umwe tuguma turiko turaja mu birori none umva amahera y'umugambi yova yo kuzogutwara nabandi ko ndagutesha umwanya ubona utabikunda cya muri ivyo vyo kuryoherwa ubona ubikunda naho. Donc uwo mukobwa yapropoje umuhungu ati turashaka kuguma tugendana naho bazavye irembo urumva ati mugabo jewe wewe ntibikunda ntitushaka kugumana oya yamubwiye turashaka kuguma tugendana yego mugabo tukaba bijya by'iwacu byatwahoramo bijya nyene niba nta kintu cohinduka kibamwo nivyabana ngombwa naragize mariage nkabona ndashoboye gusimba iwawe urashobora kujya ku kiyiko kuko urumva baguhera ku kiyiko yego ikiyiko cyo urashobora kugikura ko mugabo urashobora gusuma ngo ngushikane oya urumva hari uzosuma ashire mu nzu stoki ayigire stoki mugabo kuja kwiba ku kiyiko ciwe ndashobora kuza nkasimba ukajya ku kiyiko kimwe rega musaninja uwo bavyaroriye usinjo kibi kiyiko kimwe gacho sanzaza ntamenya ko wiyivye. Donc
cyangwa yavuga ati naragize mariage canke meme afanye ko tugira mariage ndashaka kubandanya ndagohera kuki mugabo mama no kuvuga niba baruyinja z'umuntu ukaca usimba ukacukura kikiko kimwe hamwe bakuye ikiko ukaca usanzaza no kuvuga mwene injya naza kumenya ati hari bakuye ikiko nawe cubisubitsa mu cakiko rero umutipe ko wumva yari yamukunze yaciye avyakira gute yaravyemeye umutipe yarabiravye aravuga ati jewe ibi bintu ariko aransaba ntivyokunda kuko ejo bishobora kugenda nabi canke bigatuma jewe ndabatandukanya n'uwo ari kuzomutwara kandi wowe urumva ko n'uwo mutipe mugatamigambe yaravye kumukunda kuko yaba yaramukunda yari kuvuga ati basi hako uja kuri uyo wundi reka je nzogutwarije ko wumva ari je ushaka akamurondera agafuma ashiramo inguvere ingorane je nibaza z'ubunye z'abahungu donc nibaza ko atagatege bagishiramo mu kurondera umukobwa haje ikintu kidasangirwa n'umugore okay ego nta mugore asangirwa umugore ntasangirwa kandi ikindi naco no kubwira igituma umugore adasangirwa burya anye nejo ukazogira umuntu w'umukunzi mugakundana n'umukobwa ukamusohokana mu kabari ukumva ngo ujya no mu ex ugasanga afise nk'aba ex nka batanu muri ako kabari cye musohoka ukabona amaze kujana n'abahungu benshi ni kuvuga yuko wewe uwo mugore wawe nta valeur bafise kubera nta wo mwifuza bahari bavuga ati none ujya ko tumunzi byatuma ni nkuko niho jawe ubwira umuntu ngo ujya mugore wanje ndamwemera cyane kubera iki azwi n'abantu benshi niko gateka k'umugore kuba ushobora kumusohokana abantu bose bamubonye bakamwifuza kuba ati je bana kari n'umugore mu ico mumba none wumva bamaze kumubona bose none wumva nta gaciro abagifise none wewe ko wumva uwo muhungu yarabizi neza yuko uwo mukobwa afise uwundi w'umugambi akaba azi ko peut-être ashobora no kugendana n'abandi urumva yanamupapuye n'uwundi mutipe none ko ariko wewe uwo muhungu yaramwifuza yumvuga ko yamukunda wowe kumukunda k'uwo muhungu ni kuvuga ko wewe yari yamudaraze nk'umukunda none yarafise imigambi nyabaki kuri we yo kumugira umufasha wiwe nyene kuko kandi umva wambwiye yuko umugore azwi na bose ati iki atabalo nimwe abafite oya ibyo none kubimenya ni nkuko we yagiye kubimenya amaze kubona kuri stati wowe undi mutipe naraciye amamubwira ati none kubera iki je wanesheje umwanya tukagendana dukora ibyo dukora kandi ofisi uyundi none eske kubera iki washobora gucinya umuntu uzi ko ufite imigambi vaca mbwatewe ujyara umigambi ko bwarambwira ati cyari umugambi ujya je nawe no musaba igitumbura ntaco yompa kuko ambwira ati je sinkeneye ko ejo duhebana ndakwishuza ikintu na kimwe je ukaba ukeneye ko nzogutwara nta nico nzokugurira nta n'ikintu kimugabo jewe nta n'ikintu na kimwe nzoga jewe nzoza gusaba bice mu mategeko tugende tubana atakena kimwe ndaguhaye sindiko ndaguhonga ngo ndaguha ibintu ndaguhonga kugira unkunde urumva mugabo kabushaka abaguhonga genda turekane je nzoja zorondera uwunkunda uko hama abe uwisezerana hama umukobwa arumva yuko wamubwiye ukonye rero nawe yaca aja mu bandi bamuhonga mama bamubwira ati dusohokane agizaga rero askejo ndiko ndumva we yarondera bamuhonga kubera yuko rotipe uwo amufite ko imigambi atakena kimwe yamu atacamo urumva amakosa nayo umukobwa akongera akaba amakosa y'umuhungu oya amakosa nayo umukobwa nayo umuhungu gute none ko negute wobusohokana n'umuntu negize nayo umukobwa kubera urumva umukobwa none umuntu atakubwiye ko ataca azogwa kandi yiteze yuko uzobe wakabiguhera mu rugo iwiwe none ivyo wowe ushaka ivyo ndavyumva ayo makosa y'uwo mukobwa urumva wewe ntitwoyagaruka ko birumvikana gusumba mugabo ngo ngaha tugaruke kuri iki kintu none wonsigurira ko umutipe yo kubwira ngo nta kintu na kimwe nzokwigera ndaguha ngo tugisohokana ngo mugabo ngo nitwashika mu rugo nzobiguha ivyo ataguhaye ava nivyo tuza kuguha mu rugo nagira umuntu aguha cyane yari karakuresha ahubwo bishitse mu rugo birashobora kugabanuka utaguhonza kuresha azoguhonga cyane hari gihe aguhonga kuresha bigaherera muri ivyo cyangwa ugasanga ari karaguhonga kuresha uza gushabura tagata mugenzi ugasanga ari kaguhonga kuresha nta projet yo gutwara afise eko ivyo wonye biri mugabo ndiko ndavuga umutipe afise n'imigambi yo kugutwara yego naraguhonga bon sino guhonga raguha none okay
on suppose la plupart y'abakobwa bangahe Bujumbura abakobwa canke abaki benshi usanga atabuzi bafise sivyo office umusheri umwe nivyo bindi bahora bariko baravuga orazi ko ufise umusheri peteze nana kazi afise hama wamubona afise inzara zisa neza afise mu mutwe hasa neza asa neza elle est toujours belle waramusavye programme mwicarane aje ayanga akayangana akoresha amahera nk'ibihumbi 60 ku kwezi canke 70 gusuka n'ibihumbi 60-70 ugashiramo n'ivyo vy'inzara by'ibihumbi 20 arakoresha amahera ashika ibihumbi 100 kurenga none ayo mahera kandi yamaberewe wewe ufise ubwenge uri umuhungu uzi ko atayimuha kandi ari wewe musohokana ayo mahera uca wibaza ko aca yakura ucubona ko ava mu bandi none atakaza afise bayakura ava muki mu bandi okay none kubera iki wewe none kubera iki ubandanya wumva kumenga wo mugira umukobwa w'umugambi canke iki ariko katakintu nakimumuha kandi en plus y'ivyo ntunamubaza uti ibi bintu mbeshe ari wowe ubikura he wumva ivyo bintu bishoboka gute je nibaza ko ubirenza ko uruhu w'amazi bimwe bavuga ngo kurenza ko amazi ibintu ubona urabona hari ibintu uri kuragira ubumengo uri kumwinjira mu buzima muri vie privée yiwe uri kuramusiguza yakura ibintu kandi naho yokubesha ntushobora gukurikirana vie privée yiwe ubu mukundanye uko nyene numva ntushobora kwinjira vie privée yiwe none ko ariko utobyirinda muri ico abandi bahungu mura numva bavuga bati basi nzofuma ndamuhaga 50,000 niba atacakora bien sûr niba ndamukunda haba nzomuhaye 50,000 azogura amavuta azogura iki hanyuma après basi nabona arengeje kuri ivyo jewe ndamuha mugabo mbwiye ngo nta nikingorongo c'amahera c'umumuha ngo uzobimuhera mu rugo ivyo bintu byoshoboka gute baifaye n'ukuntu bagara batipa mezuko okay ni nkuko umukobwa adafise agatima ko gushaka amarongo hari ushobora kubaho yibereye uko nyene atamavuta atanzara kandi akaba ateka atisiga emwe yisiga be bayita tops hake mwebwe abahungu mukunda wisiga tops urumva wowe musige tops hano bibaye nuko umuntu aba ameze urumva nta muntu ushobora usanga yisiga amavuta azimbutse mugasanga amavuta kandi ugasanga asa neza urumva je ndiko mvuga nti niba wo bikora kuko atamahero office là je suis d'accord ntangorane nimwe none urazi yuko wowe niba wowe wa muhungu uri kurarondera uwo mukobwa ukaburi kuramurondera atamahero office ukabikora it's okay ntangorane uravyumvikanya arabizi kuri mukene ugizene mugabo ukaba ufise amahera ukamubwira ngo ugira umukomere ngo ugira umwicarike uwo mukobwa agaca yicara akarindira ngo arindire ngo uzomushire mu rugo ngo neho uzorimo umugabo atavyumviriye mutarabana azovyumvira mu bana none urazi yuko hari n'abatipe ashobora gukundana n'umukobwa yakundana n'umukobwa ujya basohokana ntaba ari watwara hagera kuri mariage kandi yarazi ko azotwara akama invitation mu bandi ndabizi ndamaze kuvyumva biba vyapfuye ko kinone ivyo biva kuko abona yuko naho bo bana batoteka mu bishi kuko ubona yuko uwo mukobwa mu mutwe wiwe ni kirori nukuvuga wowe no munsi tamusohokana uryamye mu nzu samana z'ijoro azogutahirako azotaha 6h du matin urumva mugaga cabona uyundi muntu bayaga ntana no gusohoka mubwiye ati sheri ndagusohokana akamubwira ati sheri ndabona n'amafaranga yasubitseyo nta konsome n'ibintu birenze amubwira ati ndashaka ndagura ibintu birenze waka akishira hasi donc ni vyashika mu nzu akaba ati jewe sinshaka ko eja ngurira ibintu azotangura ku bintu wangiri ko ndakoresha nakuguriye ibintu nahugiriye uravyumva baba ati jewe naho twovana ntazabone ko ari ikintu ciwe nigeze ndamurira ntigeze ndamukonsoma uravyumva umukobwa akaba yibereye uko nyene akwereka yuko atagwa babukira ibintu afise nundi mushobora kujana mu kabari inkoko ntashobora kumara mugabo akaca yisaba muri quartier arashobora kuba nk'ikiyeri mwashika mu kabari kwera avuga ati bana ndi kumwe n'umuntu kandi dusohoka akaca mwaye n'ikintu niba ari yashaka mwico wahoro nwa azoca muri toxique anywa igihe urumva ukaja ahantu ugasanga gusa ibintu ni bya bindi komanda ndafise umutipe yasohokanye mu yariko aramuresha vraiment acara mu sohokana amubaje ati sheri twasohokera he yamubwiye muri ntuze akabare kari hari ashitse kari he muri ntuze kwarancanga ina ni building iri ngaho iruhande ya Palais des Arts hino
ariko arancanga aha kuri nyumba ari pilgrim nyumba ni ariko arancanga urumva amaze kumusohokana kuri Capline okay amaze kumusohokana barazanye meni ariko aramenya yasavye ko hotel imwe tangawizi ibaba imwe usomye ko ucukorora amosozi atamuntu gukubisa umutipe ari kumwe n'umukobwa akabona asomye ko amira nk'umuti ati none no mururasi yakomanze ibintu adashoboye ibintu byo kuraba kuri menu kuguse gacuba ati iki ntiyabajije umutipe acamo ati ngo asheri kutari kurayimanura biki urumva acha ati zaratwumva yavuze ati je naje ndabinyoye amosozi yaciye akoroka ndavuga ati bati bakuzanira yindi urumva none kosa ryabaye kujyo kuba atamenye kuba yasavye ibintu atazi none kutamenya n'ikindi kintu none we niba umukunda none umva ko uri kuramusesa none ko utamufasha shwa ko niba umukunda ko uya umuntu afise ikintu akunda reka twese nitwavukiye hamwe twese tuzi ikisirimu kuba utabizi ashobora ati okay sheri ibi bimezo reka kubaza hari abantu bigira abanyamuji cyane ibyo rero niyo byama bituma abantu bakubwira ngo ugenda utabaza ugasaza utamenya none gasetri ntaco basitukoze ibintu byinshi ubona basiho kugwike kugira ngo ikintu cyambere giye uko niba uri kurabivuga gutyo wowe ubona bizokwica cyane bande bizokwica bihomberamo impande zose ko guhomberamo impande zose ahantu bibera ni ukuvuga yuko hari abahungu babona ko uko bahemukiye uko niba ujanye n'umukobwa ejo ukabona guhaye invitation byitwa ko mwari mukundana y'uwundi mu propose ko bagire mariage bavyumva cyane niba bakunda ari batatu muri uwo mwanya ukabona invitation irasohotse ya dote birabandanije ni ukuvuga wowe hari igihe uba wamukunda cyane gusumbya ujya wumva urumva ni nk'uko uri umukobwa nawe nyine ukaba bisa umutipe mukundana kubera mwaba muri ko murasohokana akaca ukacubona hasohotse invitation yiwe ya mariage y'undi atarasohokana donc mwe reka basinda kwaza ikibazo kimwe ku bakobwa n'amakosa y'umukobwa kubera asohokera ahantu harenze hagize ariko bibaye ku bahungu nikosa ry'abakobwa kubera yuko yarabakinishije yarabagize ntumva ko ngaho buri bose n'impande zose reka bose yaba umuhungu ashobora gukinisha abakobwa yaba umukobwa ashobora gukinisha abahungu hari naho uwo wundi mukobwa yabeshwe n'abahungu barabesha abandi abahungu barabesha abakobwa n'abakobwa barabesha abahungu ni ukuvuga yuko umukobwa ashobora kwizera umuhungu kandi akamwugurukira neza bakama bariko barajana ibyo bakora bakabikora urabyumva bavuga ati jewe ni wazontwara après yaho akacana bamuhaye ubutumire mu bandi kandi bamwe bariko barasohokana akaba yamugize w'ikirori gusohokana ba mukobwa mba ntabinezererwa bateje yarakinije umutima wanje urumva haro byabaye ko mu Kanyosha bavuze ngo umuntu uzaca muze yamubwiye ngo je nuzontwara umugabo akora ntwara umugabo wanje sofa matumubura niba mubona abantu benshi usanga bigize iki bariko barapfa ukayugukina ibi by'amashano uravyumva kubera iki warakinishije umuntu nk'umuntu kumukinisha azokavuga ati nakazontwara karabakumira kwisanzuye ko ukuntu bwambure bwiwe yigaraguye imbere yiwawe akaca abona ntumutwaye ibyo bintu birababaza ni nkuko n'umuhungu nawe nyene ashobora ati jewe kujya mu kuba twarajanye igihe kinini atwawe n'undi muntu nawe nyene agahitamo gukora ibyo gusa nuko abahungu benshi bo aca bona umengo bo mutwenga aca kimwe n'abakobwa aca bona umengo tone abakobwa baruzuye abahungu turi bake baca bitwaza abahungu turi bake mutabira babaza uvuga ati nta muntu ntaka birajyana cyane gose kuko ari uwo bimaze kuba ko ari no bigeze gwebwa n'umukobwa yaramurihiye universite kandi sumwe si babirinzi hageze ko agira asharamuheba gwebwa ati je no pfuma ndamugira umusazi uwo mugira umusazi gute watakina kimwe yigeze agira ibintu byanje yambesha ko ankunda atankunda hanyuma naho mwankanye haro nabandi mubwira mu propose ati je yamurihiye byose ama dépenses yaramuri ishuri ageze mu propose ati tugere mariage araronsa akazi aciye aronka umundi muntu bakundana kuri kakazi nyene aronse agaca amubwira ngo we nturi
Jenny baza kwica kintu umuntu yosubiramo akagikora ko Jenny peut-être n'ikindi kintu tuzokora ko ikiganiro undi munsi mugabo Jenny baza ko atari ko vyari bitegezo kugenda kuko wawe ni waja kuresha umwana kiri mu mashuri yisumbuye canke ari muri secondaire ubwenge abafise ntibungana n'ubwenge bw'umuntu ari karakuba ashaka kuba avuga ati wi arandihira ishuri akasanga agumanye nawe par reconnaissance wanashaka kubera avuga ati uyu muntu yarandiye ishuri yaragize iki mbwa atarukundo rurimo cyo ugasanga yarakuze arabona yuko none abavana bigenda gute nagiriye ni procedure yo kuresha umuntu hanyuma uraraba ko bikunda canke bidakunda hageze ko ubona bikunze murabandanya bidakunze mugahebana mukajana n'undi ivyabo byabayeho university bavuga ngo aracara umwana nyene eriko plus ugenda urakura plus none umwana yiga muri university bafite imyaka inga 20 ubu baheza university bafite imyaka 21 none umwana afite 21 uvuga ko ari assez mature kugira afata ayo ma responsabilité yose yo kugira nibo babake rega bonye bamwe ba 30 ntimujana 30 konto ya baba bari ku rwego rundorenze kuko bazi ico bakeneye erega mwe mukunda je numva barazi ico bakeneye barazi ico bashaka ni bafite ico batoye ariko umwana ciga muri secondaire arashobora kuba séduit par ibintu bisanzwe bigizene kubera taramenya ubwenge bukwiye abo baje uwo muhungu kubera akuze kumusumba ariko aramumanipira canke ariko aragira hanyuma yagenda arakura akagenda arabona ivyo akeneye ivyo akunda ivyo agizene agazosanga wa mutipe ntari muri iyo kategori yiwe none ico bigenda ikintu ntubona nabubizo kuri go ikintu cambere chama gituma abantu benshi gituma ubona batakijana n'abantu bakunze cyane kusanga amaze kugera muri 30 nk'umuntu w'umukobwa ntiyageze gutangura kwihebura avuga ati none je basha kuko abahungu cyo kimwe n'abakobwa abahungu bonye ubusumbye imyaka arongo bivuga ati uyu mwana ntibagiye mu ntavyatsi hari gavuga ati cewe ivyo kurongora si ivy'iwanje twe hariho n'ababiheba bavuga n'uvyiyumviro mu mutwe we bitabiriye akumva ari mu mahoro mugabo abakobwa we ababona yuko umengo uri munsi yiwe arongowe umengo nikindi kuko we abandi bariko baragenda kuko hari imyaka nibaza ko buri muri competition urumva yasi competition hari imyaka urimwo abavyeyi utarayeza imanita bavuga ngo nabangu dushaka ngaho nabangu dushaka ngo hakacagera igihe bavuga ngo rega mana ngo nta no urigera ngo none kutaraza utwereka abagenzi ngo abo bariko baragukebura bavuga ati ugeze muri iyo myaka batanga bavuga ati none kutaraza n'abagenzi nta mugenzi uraronka imeze gute President nyakubahwa president ku munsi ubahimbaza umunsi ibubanze yavuze ati ubunye nta muntu yoba gitabwa mu gahundwe ko gahundwe herura kazi kera bavuga ko babatambuka ntuze ngo nukwera ngo batanusa abagabo nibaza yuko ubunye bitakibaho ivyo onye Cedri ivyo ni ibintu by'imico ya kera yari nibaza ko guhagarika no kwije 40 uri kuregereza monopause ugiye kuvyara bakubita ibimenyetso muganga ahubwira ati harokotse umwana umuvyeyi aragenda none aho nyene bo ito sinopukivugana nawe wagira ngo peut-être ufite uya tuvuga musanzwe utakaruro k'abakobwa kuko muri kumwe aronse urugo niteka mugabo non plus yarakiye kubijamo nka competition oya si competition nico gituma ariko mvuga ati hari abantu nico cakini nahubwiye ati bigumye bibukunye hazogera igihe kuko yabo umuhungu yabo umukobwa bajya bose ubona batarabijamo ntibaze ngo hari ubenga avuze ati jewe sinshaka umuntu azoza ntesha umwanya kandi usanga ntiyabuze umugabo yarabaronse umugabo yibereye muri ubwo buzima kuko ivyo yabonye bagenzi be byambamayeko canke kubamubeshe urumva akaca yiberaho mu mahoro urumva hakaba n'uwundi abijamo avuga ati jewe nakaduhebanye nzotora uyundi jewe nibereyeho twende urumva byose n'ubu mugabo urumva izo mpande zose nta kintu kizima kiba kiriko kiragira okay Jenny baza yuko tworangiza iki kiganiro mugabo bon ukagira ikintu akajambo wobwira abo bigeme peut-être bakora ivyo bintu ufise umuntu niba uvuga ati je nkeneye uwo mugambi baza yuko urondera umugambi kuko ntawo gusohoka ntawo uzokwama nta mugabo reka n'umugabo umugabo muhuriye mu kabari no kuvuga umenye yuko azokwama mu kabari mu rugo azohaboneka gake ndirera abagirira amahangontre mu kabari ntishobora guhindura ni nk'umugore ukuye mu kabari ntushobora kuvuga ngo ndoca ndamutora ngo ndamuhindure umuntu ntahindurwa umuntu ni ikintu kinini urumva
ukuvuga rero ukeneye uvuga ati je nkeneye umuntu baje kubaronderera oya hose urashobora kumuronga mugabo ntuzoje uvuga ega mukabari urashobora guhura ni nkuko mushobora guhura yasohotse avuye mu rubanza uwo mwanya bakabavuza tugire after mu kabari kanaka mugahurirayo nawe ugasanga waruvuye mu rubanza hakurya abantu bahurira mu masa ntuze ya mariage amasare ya mariage bashitse mu rubanza umwe kote y'umugabo kote batari bazinanye benshi wanashima niho banakundanira bakidondora n'abagahano tunimero bakazi barayaga bakaja kuramukanya hama bagategura ivyabo kubera iki bari kubafasha imanza abandi nabo bakaza kubafasha ugasanga birara nuko rero muzoca muga ko ushobora kuvuga ngo je ndonse umuntu kwaca mwobwija kuzokwaba muri ko murasohoka muryoherwa sivyo biranga umwigeme oya umwigeme n'umuntu wajejwe kuraba nibyo yakubwira ati umugabo n'umuntu abajejwe umufasoni kuraba ibintu byo mu rugo byose ko bitunganye atahakara agashika mu rugo mujezi wanzu hama umugabo nawe akaba ari serugo ajejwe kuronderera urugo kibuze cyose mu rugo amutelefona ngo ati yabuze ikiniki uraza kuza ukizana rero babara abantu babiri beregana abantu babiri bashaka gufasha nico ubwo ati higa umufasha kuko bijye utifashije abigufasha nico gituma ucumuza nawe ugira gufasha agashati ukambaye inyuma katazinze neza cyangwa ati shira agashati kameze neza tishira kakarato apana kwa musohoka nk'umusore umusanga ikirato umukozi ari bagihanaguye urara ahantu hadashashe uko watashe ukubonye kuya hari umuntu akurabira avuga ati ibi birajanye agiye ahantu akavuga ati bana akakantu nakabonye umugabo wanje bana haba mama benshi ushobora usanga n'umugabo we watashobora kujana watora impuzu umugore agenda ahantu muri shop agatora wace kiri na gutora ibintu ugasanga umugabo nta bintu byo gutora style afise nandi ndakoye kugasanga n'uwo mugore nawe reka nkuko nyene n'uwundi mugabo ushobora gusanga umugore wiwe ivyo gutora impuzu atari ivyiwiwe umugabo mugako bakunda kubegwa akatwara umugore muri shop akamubwira ati cye ibindavyi ibi nivyo bijanye uravyumva uwo kwambara uko abo gufashanya ewe rero uvuga utabigeme niba babazeza banzo nkuko bategezwa kuba bareke gutibanga abagabo nabo baba baserugo abahungu babe abantu baja muri iyo nzira yo kuba baserugo bukuri yego ibyabuja wisheya tubihebe oyi byabuja tubigiyemo vyo banone uja wisheya no gukoroka kizimbabwe mugane w'abandi none bazobizohera he reka tugumye tuja mu iterambere ibi byabuja nibi vyingo twosanga vyahapfuye ariko uramaze kubona ibyo bintu by'amakonfeso byo kuri Snapchat bamwe ariko bararungika harimo n'ivyo mu ngo urabibona abo usanga bari mu ngo bagitene batari nabigeme canka abagabo canka abapapi abagabo bakuze bafise base bakoze bakazana nuko ko atari ibintu biba vyatanguye ubunye hari ibintu reka ndakwerekeye koko kujyanye bakubwira ati abantu umugore n'umugabo bakenye bagira urukundo bakundana cyane ico kintu amaze kukigira bakenye barakunda abantu abakene nibo bantu bambere bagira urukundo cyane umugabo muri bo umugabo aronse amafaranga uba bironderanye acagira ikibazo rero bagumara abakene oya hari ubuzima bubayabaye abantu babamwo bagasazana neza wanashima n'abandi baronka amafaranga ugasanga bari muri ayo mafaranga babanye neza ugasanga n'abana babo abantu bashaje ari ahantu ushobora kugenda ugasanga abapapi bamwe bashaje bagihamagarana sheri shushu mukazana wanje rwa rukundo rwa kera umengo ruracari rw'abajene urumva ukabona yuko urwo rukundo n'abana babo bavuga ati twe papa na mama ivyo gushwana ntiturigira tunavyumva ugasanga nivyo baragize abayidori bavuga ati urubwo batigeze kukomera urubonye ukavuga ati urugo vraiment ndarusabiye bavyumva ko na jeno ja muri uru rugo ugasanga n'umuhungu arubonye ati urugo wagenda kora abantu ugasanga abantu n'abantu bana ico gushwana kitona naho basi ntazibara zidakomana amahembe naho babashwana bikabera mu cumba hano ushobora usanga bariko barashwana hinje mu cyangwa ngo nenda kubwiye ngo ibi bintu ugasanga umengo bariko barafite nata kubera iki n'abana bakazorinda bakura basaza ico kintu batakibabonye nibyo bya bintu bavuga ati uri umukobwa hariho imyaka wiruka ukica izina ryawe
wanashima no bafise projet yo gutwara kubera abantu mugahorega buryo umuntu aheba umuntu kubera ngo ari wabamufashe ushobora kujana n'umuntu aca mumubwira ati ujya muntu muri kumara munza tuyati tujya ujya ridangira kera wageze ko ashira amaguru hasi yagira mu kirere ubu wowe uko ati bashata mwagiriza zangwara zidagiziki atireka reka apfuye hajuriya huyurimanitse ujya ntuzomushobora urumva kwera ugacura n'undi ati n'umuntu abantu bose bavuga nabi gashaje nje kwigereza ko ukaca usanga rero ni wanashima yaranatekanye je tuma benshi usanga rero benshi baca baja guhereza mu mana kugira avuga ati yarahindutse aragiye kwakira gakiza kubera iki atwara ibitabo bibiliya kugira abone yuko ya image mbi boyimukura ko abona ati basi yaragiye kuba umukozi w'Imana yarabonye ko ivyo yakoze mu myaka yabikozemo. Jenny baza rero yuko bivanye n'ivyo wavuze kenshi ni gutya anye ni abakiri bato bigengesere bitware neza kugira ngo ntibaze biyicire izina ryabo ntibaze bavuge ngo ntihaze hagera imyaka bazogera ko bavuge ngo vyabaye uko ngo kubera uko nabaye pasi yiwanje ariko bazofuma bavuga ati ntivyamvuyeko niyo bitakunda. Okay, bon, c'était ndagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Sinzi ko ari cyo noba ntabarije canke noba ntavuze kugira ngo turangize ikiganiro. Sinibaza yuko nico tubaba bajije ni wacibo gucitse muhira. Uzomagara dusure tukiganire ko. Abakoze cyane. Abariko baratwumviriza namwe nibaze ko ikiganiro mwacumvise twako turaganira wowe ushobora kuba ufise version yiwawe ushobora kuba ufise ukundi ubibona gutandukanye n'uko kwa Cedric canke ko twariko turabivuga commentaire zirahari uzogira commentaire ugize kuri ico kintu hama kuri kino kiganiro muri fasoni gwinshi bien sûr atagotukana atagushwana hanyuma ikindi ukaba wumvise wakozwe ko canke wumvise ko ivyo yavuze bishobora kuba bikwerekeye uraraba nyene urabaho wohindura wo modifya waba umuhungu waba umukobwa kugira ngo dushobore kureka ko bon dis-moi nibaze ko kubabazanya canke gukora ikintu volontairement ushaka kubabaza umuntu volontairement haro nigihe ushaka kubabaza umuntu volontairement ababikora volontairement baraye babihagarike hama ababikora involontairement baze barafiza attention kugira ngo bareke kwica imitima y'abantu kuko umutima ni kintu n'umutima ufise magufa inyama amaraso ubabara nk'abandi naho bigira barejante abahungu canke iki nabo nyene barababara n'abandi umuntu atababara kandi ntibiryoshe kuba yumva ko hari umuntu agenda ashavuye kubera wewe vyakuvuye ko bien sûr kuko hari igihe ashobora kubabara bitakuvuyeko mugabo wirinde kukubabaza umuntu vyakuvuyeko hama mubandanye abafasoni turi mu kwezi kwa gatatu turafite ibintu byinshi babona amakosa peut-être mugabo hari abafasoni benshi bakora ibintu byiza bishimwa bamaboko igihumbi abamama bacu batuvyaye bakaturera bagizene peut-être nabo barakoze amakosa mugabo barashoboye kuba donc nta muntu n'umwe adakora amakosa mwebwe rero bapfasoni turabifurije ukwezi kwiza nze mugire imigisha abapfasoni abagabo banyu babadekeshe babafate neza ego hama babandanye bababwira quel point mutesa muri abantu ba grave umukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.